hajya abantu barimvira ibintu bitaba umuntu ashobora kwimvira ikintu ashobora gukira ikintu ciwiwe utigeze uvuga nawe kubera ko babone ijya nyabutatu bo baca bimvira ibindi bintu muga je mfise ibindi bintu by'uwanje abafanze bagusavye umwe cihitinga cyane none dukoze korabo y'abantu batatu ni cihitinga kibasatbi n'abashabiki ba Big Fizzo bose cyushira ko n'abashabiki biwa yes cyumva ko tuba dukoze umuti ibintu yabimeze neza uruzi dawa nta kundi ndahomba so icyatumye ico giteramo kitaba vraiment ni corona niyo yabitumye kubera ko ahubwo ni hatari kandi avyirengagiza ndagenda bereka agafuka munwa ninasubira muri club nzojana nawe show me how you dance oh 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 inshuti n'abajama narababwiye ibyawe ibindi bazibonera oh Hello bakunzi ba Flip GTV turabaramukije mwese aho muherereye abariko baradukurikirana muri kano kanya muri mu gihugu cy'u Burundi hano nyene ndetse n'abari hanze y'igihugu turababwiye tuti big up sana tugara tubifuriza n'umwaka mushasha murabona ko Flip GTV dutanguranye n'ibintu vyiza cyane abaririmbyi atagase sana bafise ibikorwa vyiza bafise swaga nyinshi sana murabona rero ko ibintu bimeze neza so ni MP promoter kuri mic behind camera murazi ko ari MC Blizzo umutwitsi hatari muri plus 257 so nibaza ko tutoteba sana kuko murabona ko dufise ibikorwa byinshi dufise umushitsi sinzi ko twabyita umushitsi ariko sigambira tugendeye kuri Flip GTV aho gusomengo yari yaduhevye ukuntu so ni METOU BROWN reka tumwakire gatoya gute musaza fresh muraho turashima kabisa tumeze neza kabisa umwaka mushasha ya watwese so none ko wari waduhevye sana Flip GTV tukakurondera abafans bakakurondera akavuga ati none ko mudaherutse kudohereza bishasha vyiwe mbe vyifashe gute urazi ko umuntu afatirwa na vyinshi umva umuziki nyuma y'umuziki hari n'ibindi bintu usanga umuntu akora umva ntica guma mu muziki gusa umuntu akacabaho gute bro yumva ko n'ibindi bikorwa bishobora gutwara umuntu yes mugabo bakunze kuvuga ko wewe ufitanye isano na Harmonize bakunze kuvuga ko ufitanye isano na Harmonize kwambara bon byose mengo we bivuga kwiki yes sinzi no bivugaho gusa kubera ko ijisho ry'undi muntu ryo ribona umuntu sije no ca nibona wapo ko babivuga ucu bifata nkuko kubera ko naco no harira ko vre yes uvuga ko atacyo uharira koko kuvya abantu bavuga nushaka ko no harira gasha ati uri na usana naka nkaho no bati usana naka ntucu harira ngo yaye icambere suva ngo uko uhariye ngo bari mubi cyangwa abantu ahubwo niho no cyangiye bati kubera ko bangiranya naka sana naka cyangwa istari ziwanje zisa nizanaka umva birananezera urumva uvuze ko mu muziki urakora umuziki mugabo hari ibindi bikorwa ukuri nyuma y'umuziki bon turabona urambara neza nituzi ko ibi byose byo bari by'iwawe kuko hano hantu tugusanda tubona umengo warateye ubwoba ibyo kwambara ibyo kwisiga mbega bimeze gute akazi wapi gusa nanje kurabaho umuje amasanze ataho hari yes no mama muce munahasanga namwe none ino mizigo yose ni wawe canke yo bari nk'umukozi nyene washizemo wapi n'umujamara nje kuraba gusa kuba ntamusanzeho nyene sanze umukozi akoresha naye ndamurindiye umwanya ndawe ko yo caza mugabo mbona mengana natevye ngo mace nitahira mbere yes none kutatubwiye neza na neza akazi nyene ukora kugira ngo abafanzi bawe bumva ati kumbure METOU BROWN naho yambara neza biva ayi bikagarukira ino bimeze uko so icambere je ndumuririmbyi ndaririmba ikindi ndakora mvandanaza ibintu by'amatelefone afise ahantu bita kuri 14 nyene iranditse ko ni waharenga uzanga handitse ko Evo phones yes ibintu by'amatelefone so n'ibintu by'amacene ubu bashaka icene ndashobora kugira ane kuzimurondera tukavugana fresh akama amafaranga yes none izo chain wambaye mizosi kumengo ntizikunze gutoreka cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi mbere n'abaririmbyi bakeya bahora bambara izo chain wambara yo jengerageza kuzana ibintu abantu baba batamenyereye nk'ibintu by'amacene vraiment nta bantu bavuga ngo bayimenyereye cyane
yes niyo mpamvu nanjye ngerageza kuzana ibintu bidasa n'ivy'abandi. Yes. Umba horo ugerageza kuba unique nyene ukaba wewe nyene ku buryo bwa jewe nyene jewe bakunze ba Flip GTV murumva ko ari METOU BROWN atubwira ko agomba kuba we nyene kandi murabona ko ibintu byose ari sawa kwambara iki umuziki byose turabona ko bimeze neza none METOU BROWN hari abaririmbyi benshi gose bakenera kwambara nkuko wambaye bakenera ku shining nkuko umeze nabandi bifuza kumera nkuko umeze mbe byo basaba iki byo basaba umutangana gute so sinzi biravara ko jewe sinambika jewe ko ndumuririmbyi gusa ikintu kimwe mfasha abandi baririmbyi bagenzanje niko nabafasha kurondera iceni umuntu abakeneye iceni yo kwambara fresh ashobora kusanga in box cyangwa umugenzi wiwe nkazimurondera yese bakunze kuvuga ngo umugango warabaye hanze cyane imyaka myinshi myinshi nabaye ahubwo naragiye waragiye hanze muga ntiwabaye hanze nabaye vraiment kuko kubayo novuga niyo mbandi aba mu mamuzi ushobora tugira interview zo ku mitanda umutelefona kuri WhatsApp muga ko atari yo umva ndagenda nkagaruka kwa mashana ibintu by'ama business umuntu abarimwo umba urinjira ugasohoka ukinjira umba ntugira ahantu nyene ubarizwa hanze nyene aho mbarizwa ni mu Burundi cyane mu Burundi urumva urakorera cyane gusumba kandi nkorera n'umuziki nawe urabibona so bakunze ba Flip GTV ni METOU BROWN atubwira ko umuziki wiwe atawukorera mu Burundi gusa awukorera no hanze kandi mubona ko n'ibikorwa vyiwe abikorera mu Burundi ndetse no hanze none nibihe bikorwa uri kurategekanya gukorera hanze y'igihugu ati subiramo nibihe bikorwa utegekanya gukorera hanze y'igihugu so ibikorwa ntegekanya gukora sinoca ndabivugira ngaho kubera ko kira kintu cyose iyo utaragikora umanza ukacivugana wowe nyene wowe nyene umutima wawe nawe mukabivugana nivyaja mu ngiro muca mugira mubibona kubishira ku mugaragaro yes kubikora so ufise ibikorwa bitari bike mu muziki ufise ama EP ufise indirimbo abantu bamenyereye kubona ama EP yagira indirimbo nyinshi gose ariko wowe EP yawe ifise indirimbo zitarenga 3 none EP yawe kuki wayisinya butatu ni bimwe nakubwira jewe burya mbashaka gukora ibintu bitandukanye n'ivy'abandi icyatumye tuyita EP umva ni idea je muri twigwe tubona ko twogira tworimba indirimbo twogira intuze indirimbo zigizwe na indirimbo 3 zigizwe na umva niyo nyabutatu tukayita EP. Yes. So muga abafanizi benshi bavuze ati kumbure METOU BROWN ubasigaye ari mu filmason ya METOU BROWN ubasigaye ajya mu kuzimu kuko bararavye ukuntu ijya cover ikoze barumva na title ya EP yawe bavuga ati kumbure METOU BROWN ubu ntakibarizwa mu muziki usanzwe nk'abandi mbe wowe bivuga kwiki hajya abantu barimvira ibintu bitaba umuntu ashobora kwimvira ikintu ashobora gukira ikintu cyuwiwe utigeze uvuga nawe kubera ko babone ijya nyabutatu bo baca bimvira ibindi bintu muga je mfise ibindi bintu byo wanje eskorana n'intuze nipigizwe n'indimo 3 kandi ifise n'amapema 3 umva sinace ndayiti kwadaratu kandi igizwe n'indirimbo 3 muco vyumva nawe umva abantu baca bategeza kuzana ibintu by'iwangwe ngo Freemason ikiri no Chevisi ibintu by'iwanje mba ndiko nyene ndigirira nyene kugira ngo nabe ko noshika imbere. Yes. Gatoya ku ndirimbo ahabona kuko niyo ndirimbo abafans benshi bakunze abakunzi benshi bavuga ati ino ndirimbo irakaze cyane ino ndirimbo bisa amasanamu meza duhaga freestyle gatoya kwanza. Ninasubira muri club nzojana nawe show me how you dance oh. Inshuti n'abajama narababwiye ibyawe ibindi bazibonera ayo mavudo yawe isukuntu uri mwiza yoba nawe izo buri zawe uzitamukira neza yowe ubizo kubigenza ataratibu mama utaniua agerageza nuwavurenza Giranurike namaze gushuha Anubikunda mu mwijima wisanzura habona
yeah nubikunda mu mwijima wisanzura abona none suko yes abakunzi ba Flip GTV birane no kuvuga kubera izino mpano mbona ngazira kaze none METOU BROWN akunda kurimba igiswahili cyane mu ndirimbo n'izihe ndimi uzi gusumba izindi so iyo ndirimbo hari igiswahili igeze wumva igiswahili kirimo tuvuganye ukuri igiswahili kirimo kandi n'indirimbo zawe zimwe ziranditse mu giswahili igiswahili kirimo mbega ni kuki igiswahili umva donc iyo umuntu canke iyo umuntu ukunda gutembera ahantu bisaba gutembera ubuzi nk'indimbo nk'indimi zitatu canke zine zinarenga binagukundi je nanje igiswahili kubera ko nyene nagikuriyemwo umva nigeze kukivuga yes muga kameme ndi umurundi kirundi nyene ndakivuga fresh kirundi nyene c'indani yes yemera urumbo nyene uri umuntu w'indani nyene nawe w'indani maze kurimba ashogomanga tambuka nk'inyambo bakunze ba Flip GTV murumva ko ari METOU BROWN atubwira ko indimi nyinshi arazizi arazi kuvuga ikirundi igiswahili twizere ko n'icyongereza n'ibindi abivuga icyongereza ndagerageza sivuga ngo cyane gusa ndakivuga nyene none gashya kwa mu wasotse no hanze y'igihugu reka bakimenya gute turagerageza so abakunzi bakunze kuvuga ko ubabanira sana utabahereza ibintu nyene biri ku mwanya iki niki urazi ko abafanzi badahaga abafanzi babashaka ko uguma bahereza ibintu umwanya ku mwanya mbega utegekanye kimuntu mwaka wa 2 urazi kugira ukora ikintu kimeze neza bigutwara umwanya kuri jewe vraiment yego bitwara umwanya mugamba ashaka gusohora ikintu kimeze neza kandi abafanzi bashobora kuntahura kubera ko mu kintu bavuga tuwitonzamira ibinotsi iyo witonze rero utigeze gukora ikintu cyiza nayo wihuse cyumva nawe ko bica bigera yego yesa muri EP yawe indirimbo zifise amasanamu ni nkeya mbega ni kuki izindi ndirimbo utarazikorera amasanamu ni programa ziwacu ni programa yo dufise target tugira ko bena boss dufise target tugira ko tuvuza ati ikindimo tuyikoreye video nuko nyene kuko abafanzi barindira ikintu basohorera mugani ho cwera ku murongo kwa abafanzi usanga umuntu afise abafanzi benshi ati ubona dukora indirimbo ya video umva ni programa yiwanyu bo bavyakira uko ku mufanzi nyakuri uko ibikorwa bije ni kwa vyakira yes so ahabona ijya song ahabona ifise amasanamu meza cyane gusumba benshi baravuga ati iyi ndirimbo ifise amasanamu meza kumbure ntiyayikorenga mu Burundi kumbure no mu director yikoze tumuzi iki niki ijya ndirimbo yagutwaye uburyo bungana gute ko mengo ni bwinshi nukuri uburyo ni bwinshi vraiment ko amafaranga twakoresha ni twayandika twakoranye tuvuga ati reka dukore gusa vraiment yaratwaye amafaranga menshi kwera cyane mu yatwaye amafaranga menshi indirimbo yaratwaye amafaranga menshi yaba audio yaba video umwanya munini so bakunze ba Flip GTV murumva ko ibikorwa ari vyinshi murumva ko ibikorwa bikibandanya muri +257 mugabo murabona ko bisaba umwanya bisaba gukora cyane kugira ngo abakunzi banyu babahereze ibintu bimeze neza so METOU BROWN hari abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi nuwe muririmbyi planning cyane wifuza gukorana nawe indirimbo jewe kiramurimbyi wose ndifuza gukorana nawe umurimbyi wose uziwe ukuzi yo bari kuri hit ndifuza gukorana nawe dufate hagati ya Fizo na Sadbi bagusavye collabo wo kwisunga iki kugira ngo ubahereze babiri ninda ari kuri hit oya turavye Fizo na Sadbi ninda ari kuri hit oya turavye ibikorwa bose barabifise kuri hit urabona Sadbi ariko gukora collabo na METOU BROWN Big Fizo nawe urabona ko nawe nyine nawe hakurya mu mahanga arafise collabo na Jux mugurumva ko ku mpande zose ibikorwa bihari ibikorwa birahari rero muri uwo mwanya bose nifuza ko twokorana collabo nyine y'abantu batatu abafanze bagusavye umwe hitinga cyane none dukoze collabo y'abantu batatu ni hitinga ba Sadbi n'abashabiki ba Big Fizo bose cyushira ko n'abashabiki biwa yes cyumva ko tuba dukoze umuti ibintu yabimeze neza uruzi dawa umugabo abantu barakunze kuvuga ko
rimwe na rimwe ukoresha ibintu vy'imiti vy'ibitega iki gute ibintu inganga ntazuzi aja nuguruka imaye cyo kintu wese ijyambere ukivuze mugabo erega ni bya bintu nyene iyo umuntu akoze ikintu ciza ntiburi ibintu bamubeshe tiwakoresheje inganga mugatwegwe kawaida je vraiment ikintu ca mbere ndemera Imana kandi ndayizera cyane gose umva wemera Imana nta bintu vy'imiti wojamo none umva wo bijamo gute kasha kandi Imana ifashe uwifashije urashiramo inguvu nyene Imana ikacigirane kacihezagira hajyano wasizemo imiti gito umva ibintu byose bikaca bitera imbere bikamera neza so kadutambukira hanze y'igihugu mu Burundi twavuganye watubwiye ko bikunze bishobotse bose mwokorana nabaye baririmbye hanze y'igihugu wifuza ko mukorana indirimbo cyane nk'abantu utagitinga gose ko ukunda ibikorwa byabo man je ndakunda ibikorwa tugiye nki Tanzania vraiment Harmonize ndakunda ibikorwa vyiyo kandi arakubita kweli ntibaza nawe urabikunda ibikorwa vyiyo so twese turabifana ibikorwa byabo urazi ko umuririmbyi ariko arakora neza muramufana mukamusapotinga none nico gituma akunze kuvuga ko musa ukuntu nyene wambara look yawe iyo umuntu musa muwa murarana cyane iyo umuntu musa mutemberana cyane none gashaho jewe ntituratemberana ndamubona uko kuri Instagram cyangwa YouTube nawe nyine akakubona yasinze kwanze umva wora Harmonize je aranze vraiment wewe warakubuze hanze ash film cyo cyose no giharanza aranarayikinga no kuri Instagram ibintu byaje bakunze ya Flip GTV murumva ko ingabire z'abarundi zisigaye zigeze kure murumva ko Harmonize asigaye following METOU BROWN kandi akalikinga n'ibikorwa vyiwe none kuki utifuza ko ibikorwa byawe bisohoka hanze y'igihugu cyane ndumva ko muri Tanzania urafise contact nyinshi gose arabaririmbyi benshi bagukurikirana arabaririmbyi benshi bakurikirana ibikorwa byawe bavuga ati kizuri kinajiuza kibaya kinajitembeza umva umaze gukora ikintu siva ngo hajya kandi na hit sumu nayikora umva hit iyo nyene irikora urashobora kuvuga kansori no ndirimbo ugasanga irigize irihitingishije yonyene kuko ntushobora kumera hit y'umuntu nk'ivyo bivuga ngo bikorwa ngo ndashaka ko bigirane ko no igikorwa kiridandaza cyo nyene kikishira kunuze ku isoko yes bivayo ningira bari ciza yes so mu mwaka wa 2020 warakoze cyane urakora ibikorwa byinshi mu kwa 12 tariki 19 warufise igiteramo wari gukorana na Kiriku Akili mugabo ico giteramo ne cyashoboye kuba nubu abafanzi baracyumvira mbega METOU BROWN byagenze gute yaratubeshe mbega niyihe mvo yatumye igiteramo kitaba imvo yatumye kitaba ngenda kwereka ikintu kimwe nga nimba ntakizanye nta kundi ndahomba so icyatumye ico giteramo kitaba vraiment ni corona niyo yabitumye kubera ko ahubwo ni hataye kana vyirengagitse nagira nabereka agafuka muntu sizaho ntako zikiganiro ndakambaye nyene hamwe nyene ni hatari yego murazi ko bitegekanijwe kandi biri ngombwa ko twikingira abafanzi bariyumvira ati none METOU BROWN ategekanya ryari ico giteramo kugira ngo tureke kuguma tujuragirika tuje hirya no hino so kiya giteramo vraiment mvuze kwanza ngarutse kuri kiya giteramo cyababaje abantu benshi umva abo cyababaje umva twebwe ntitwabaye gusumba abo cyababaje yes umva abafanzi bari bavyiteze umva barabaye kudusumvya mugabo bibaza ko babaye kudusumvya ariko twebwe kubera ko bivanye n'uburyo twatakaje nitwe twababaye cyane mugabo baca baza hari no mva ngo baranarize iki niko bitabaye ariko cyose ni intuze ni imipango y'Imana none utegura ryari gukora ikindi giteramo kugira ngo abafanzi bumve ko utababesha so katurindi ibintu vya corona bihagarare kubera ko corona ni hayerewe kikawaida turindira iyo bija niyapunguka bavuga bakarekura bakaturekurira ko tubikora turabikora nta kibazo bakunzi wa Flip GTV reka tubashimire abariko baradukurikirana murabona ko ikiganiro cyari kimeze neza cyari kiryoshe reka dushimira na METOU BROWN reka tugushimire so ndabashimiye cyane namwe kuba mwanyumviye kuba mwarenganye muca murambona muca mwifuza ko twokora ikiganiro
yego. So nakaye kajambo ubwira abafanzi ba muri kano kanya kugira ngo bashobore gushishikara bakurikirana ibikorwa byabo. So nukuri bafanzi banje icambere ntangwe kubashimira cyane gose ku rukundo muhaye munyereka kuko hose ibikorwa ivyo mukora byose ntimwibaze ngo sindayibona je ndayibona vraiment kuri YouTube ndashobora kubibona kuri Instagram ndayibona umva ku mitanda yose ndayibona vraiment urukundo mu nkunda so mubandanye munshigikira mugira subscribe ko batarayigira kuko hari umukunzi atazi kugira subscribe akaja kuraba gusa gatera na commentaire muga subscribe kamunanira ani kuraba hajya ahantu batukura vraiment wavyone kugira ngo ninasohora akazi uze ube mu bantu ba mbere bakagirana kaze kamushikira ubwa yes uze ube mu bantu ba mbere batangwa kugira hane kukabona hama vraiment ndonge ndashimira namwebwe kuba mwanyumviriye so nta byinshi no bivuga ko vraiment kandi je nakanze subscribe kuri channel yanyu ya Flip TV. So bakunzi ba Flip TV reka tubashimire mwese aba manager bariko baradukurikirana bari Canada aba manager bariko baradukurikirana bari mu Burundi tubabwira tuti big up sana murabona ko yari MP promoter kuri mic kandi sorry ndagucire mu ijambo so ndonge ndashimira cyane gose uburongozi bwanje vraiment buranyitaho uko bishoboye byo uko bushoboye kose So bakunzi wa Flip TV murumva ko impano zihari murumva ko ibikorwa bihari kandi biteguye gukora ibidasanzwe kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere. So natwe turabashimiye aba fans ba Flip TV tubabwira tuti big up sana mushishikare mukunda ibikorwa bya Flip TV mugire subscribe mugire like ku ma page ku ma Instagram kugira ngo ibikorwa bizibashikire bwa mbere muze mu enjoying. So murabona kuri mic ya MP promoter behind camera muratwari MC Blizo ciao ciao.